Reka mbaramutse abakunzi n'abanywanyi b'urubuga BF. Ngarutse hano ku murongo kugira ngo mvugane namwe ibintu bikeya ku bantu mukunda igihugu cy'u Burundi, namwe mukunda amahoro ku isi yose no mu Burundi. Reka ngire icyo muvuze ku biganiro muhejeje gutanga mu kanya karangiye mu gitondo cy'uyu munsi, igenekerezo rya 9 kuri uyu wa mbere. Ngira icyo muvuze ku byo mwavuze muti hariho abantu baza baba M23 kugira ngo kurituma batwara imisore ngo babahembe 5,000 hamwe no kuba basaga imiti yo kudapfa. Muca muravuga ati mu Burundi harinjiye akagwara. Ngize iminsi mu biganiro nkunze gutanga mbibabwira yuko sakagwara kamaze kwinjira mu Burundi. Aho hantu niho ngomba kuvuga cyane, nk'uko umusesangutsi yabivuze ati Uburundi nabwo bwarafashwe. No, sakagwara kinjiye mu Burundi, ariko muribukaho hari igihe nigera kuvuga muvuga ngo ubu Burundi bwacu abantu baze barabe ingene Perezida abaye umuhutu, umuvisi waba umututsi, ingene Burundi butunganije, nta kibazo c'amoko kihari. Naratanze ikiganiro muri ico gihe mvuga ngo nta byera byose ngo de. Nta byera byose ngo de. Kandi baravuga bati uyu muswahili niwe yavuze ati koti la mzee halikosi chawa. Nukuvuga ngo ubu Burundi bwacu buri mu byamye bitegura iki gisirikare cyangwa se uwo mugambi mubi wo kuvangura amoko bakoze bise Empire Hima. Igihugu nacyo cyarimo, nababwiye ko umugambi ufatiye ku bihugu bikomeye: u Rwanda, u Burundi n'Ubugande na Somalia. Cyane u Rwanda, Burundi n'Ubuganda nibyo bihugu promoteur, nibyo novuga DPI pilote kuri iki kintu. Rero bakavuga ngo bagomba kubikora muri ibi bihugu bitatu mvuze hano, bace bashiramo Kongo batayifise nta mahoro, bashiremo Tanzania, Somalia bisanzwe iri muri ivyo nabwo tari birimo ku rwego hejuru, Ethiopia na Eritrea bibe muri ibyo bihugu bashaka kwigarurira, byanga byakunda. Rero kubona ko hari mu M23 aza akigisha ibyo bintu, agatwara n'abantu, akagaruka agatora n'abandi, akagaruka akabwira n'abandi ntafatwe, ni ukuvuga ngo ama infiltration arahari. Kandi se ama infiltration hariho abantu basanzwe bari mu Burundi. Navuze nta byera byose ngo de. Nubwo biruko babura uko babigenza, niko navuze, nimba mubyibuka neza, babura aho babica kubera ko bimigambi bari bafise ku Burundi ntiyabereye, ntibayirosemwe amahirwe kugira ngo bashike ku byo bashaka. Narigeze no kubabwira nti ubu butegetsi buriho bwagiyeho bazi ko bazobukoresha, bazobigira igikoresho, ariko ntibyababereye amahirwe, ntibyabereye, barabihindukije bituma batabagira ibikoresho. None ubu baripfuza, bararugreta, bararira bati iyo dupfuma twemera intambara igakomeza rwose. Mu Burundi bagombye kubitwara mu buryo bwa diplomasi no mu buryo bwo kubesha abantu. Narabisobanuyeho gatoyi naho ntabyinjiyemo cyane, ariko n'ubu sinje kubyinjiramo kuko ngwabwirwa benshi akumva beneyo. Rero ntimuvuge muti akagwara kinjiye mu Burundi, kari gasanzwe kahari. Ni ukubera ko habonetse intwari zikagerageza gushira hejuru amahoro akagaragara. Rero kuri benshi muzi neza ko cange mukiri bato mutabonye kahise, mutabonye ibintu ingene byagenze, mutabonye bombori zabaye mu gihugu cy'u Burundi ku nzego za politike, diplomasi n'intambara, mubona ko umenga nta bihari, ariko no mu Burundi birahari. Niyo mpamvu navuze ngo nibabe maso indongozi twazihaye igihugu kugira ngo zigishire mu mutekano no mu mahoro asesuye. Ni ukuvuga ngo bombori mu Burundi ntizibuze, ariko ni ukuvuga ngo zibura aho zivugira. Koti la mzee halikosi chawa.
niko nabivuze. Rero ni ukuba maso cyane, akazi kagakorwa. Ibi byo guhugura urwaruka ni byiza, nibyo nibabikore, nibabigishe cyane. Ikintu gikomeye cyane kubwira urwaruka, ubu ibintu bigenda bihinduka, ubu n'iterambere, amafaranga, ubutunzi. Nibigisha abantu kurema ubuzi, gukora ubuzi, babagire bize n'ubuzi bwabo, babereke iterambere n'akazoza k'ubuzima bwabo. Bizobagabanyamo ibyiyumviro by'amacakubiri, bizobagabanyamo ibyiyumviro by'amacakubiri afatiye ku burere, ku moko no ku bitsina cyane. Nicyo novuga kinini aho ngaho. Rero hano turacapise mu Burundi, turacapise icyo kibazo gikomeye cy'uko abantu bakirimwo agatima k'amacakubiri, kandi babona ko n'igihugu bagomba kuraba ingene bokigarurira bakagisubiza muri systeme ya Empire Hima. Nubwo byabagoye, bitabereye, kandi no muri kano karere ntibizobaha amahirwe na makeya yo kuzokora ico kintu bise Empire Hima. Urabona ko gisa n'icababereye ifuro ry'igiti. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka ngaruke kuri iki bavuga bati, uyu yavuze ati abantu nibatandukanye ibintu by'96 ni myaka turimo. Ntibo bitandukanye cyane, kuko nababwiye ko ari intambara y'amarangamutima. Ntibo bitandukanye cyane, intambara y'amarangamutima. Ni ukuvuga ngo M23 byayigoye guha connotation nziza iyi ntambara, kubera ko babona ko yabananiye. Ubundi kuyiha izina ry'ubwoko byabagoye, kubera yuko babona ko ubwoko bwabo butagishoboye iyo ntambara. Rero bica bituma bagerageza kurondera, bakayita intambara ya ekonomike, kugira ngo bimvite n'abandi badasangiye ubwoko baje kubafasha iyo ntambara. Bahita bayikora, bakayiha inzira ya politike, no ya ekonomi, bakereka abantu ko ari ukuja guca amafaranga, atari ukuja kugwanira ubwoko, atari ukuja kugwanira akarere. Rero nibyo bagaragaza hejuru, ariko sibyo biba bibarimo. Niyo mpamvu bagenda barokrita uwo ari we wese mu bihugu byose babonye. Iyi ntambara muvuga ngo bariko barategurira igisirikare c'akarere, niko byagomba kumera, ariko byarabagoye, byarabananiye. Ntibikiri igisirikare c'akarere, bigarutse kuba igisirikare cyo gufata Kongo, kuko yabagoye, uko babiteguye siko byabagendekeye. Rero babuze uko bifata, babuze uko babigenza, babuze ayo bacira nayo bamira. Ni bimwe bavuga mu Gifaransa ngo a défaut de ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a. Ni ugufata ibyo bahambije, kuko bataye umutwe. Muri make mbabwire ngo ibi byose bariko barakora ya macrobasi ni uguta umutwe. Babuze aho babika ibanga ryabo ryabamenekanye, kubera izi nguvu za FDNB, izi nguvu za Wazalendo, ibanga ryabamenekanye. Rero babuze, bataye umutwe. Niyo mpamvu ubona bariko basamba nk'abasambura inzu. Murakoze cyane, Imana ibongera umugisha. Rero 96 ibyabaye kubera ko ibyo twarabikoze. Abantu mwarabamobiliza bakaja mu gisirikare, kuko twagomba kwikura ko izi ntwaro zakajyanisha imiryango, zagacanisha imiryango, izi ntwaro zifatiye ku moko n'uburere. Niyo mpamvu bijya byakorwa, abantu bari babizi, barabibona, bari babonye ingeri indongozi zigandaguwe ataco zizira, ziziza ubwoko, ziziza ivyiyumviro bya politike. Bagandaguye abahutu, bagandagura n'abatutsi, kubera ko abatutsi batari bashigikiye ivyiyumviro byabo. Rero nta wareka kugwanira ico kintu. Ubu rero twagishitse ko ayo mahoro nibayabungabunga, izo ndongozi twatoye bayabungabunge. Mu kuyabungabunga bakoresha ubwenge, mbatera kamo nongere mbabwire ngo bakoresha ubwenge, babona icaburije amahoro mu gihugu cy'u Burundi, ko yaramacakubiri afatiye ku burere no ku moko. Nabo rero bacentralize le pouvoir mu nzego zose, mu bwoko bwose, mu ntara zose, n'imigambi y'iterambere bayicentralize au niveau national. Niko kamonotera leta, kugira ngo Burundi bube akarorero keza muri kano karere.
kandi burwanire bwongere buharanire bugwanire n'amahoro muri kano karere. Murakoze cyane, Imana ibongere umugisha.